burya views nyinshi ntabwo zisigura kugira aba followers nk'aba subscribers benshi. No, ushobora kugira ama views menshi. Reka tugende bukibuka murabona ba Fernando canke ba Dramatic canke abandi barakubita 10 million de viewers, sivyo? Mwa bagenda kuri aba subscribers babo kuri YouTube ni 300, 200 na 400, sivyo? Bivuze iki? Nibisigwa ko umuntu yaravye content yawe ko cyakora na subscribe. Jamais. Kuko abantu benshi bihutira kuraba, ntibihutira kumenya ati reka ngenda ka like, ngena ga commentaire, aga partage, ngira subscribe wapi. Araza karaba content ya karaba akaca yihagurukira kigira. Rero kugira views nyinshi ntabwo bisigura kugira beaucoup des abonnés, beaucoup de subscribers. Kubera ko iyo ukoze content ntuvuga ico page yawe canke channel yawe imaze, sivyo? Wamukora content ntiwamuvuga ati jewe muri iyi page yanje canke iyi content ya iyi page canke iyi YouTube channel yanje izo zirabaha ibi bintu, kugira ngo umuntu amenye ati okay, ibi bintu ndabikunda, reka nkore subscribe kugira ngo nzohore ndonka makuru kugiye, kuko uwo muntu ndumva azohora duhereza ama content ajanye n'ibi, sivyo? Ica kabiri, ntubaha impamvu zuko bokora subscribe, zuko bogukurikirana, sivyo? Ilifo ko ubabwira ati ni munkurikirana kubera impamvu nizi kubera ko nzobahereza ibi biganiro bijanye n'ibi, nzobakorera ibintu bimeze uko, nzobahereza ama comedy meza, nzobahereza umuziki mwiza, nzobahereza aka gospel keza, nzobahereza filime nziza, nzobategurira ibiganiro by'inkino ibigezweho, amakuru agezweho y'inkino, nzohora babwiye amakuru ya entertainment agezweho, nzohora mvuga ibintu vya YouTube, ama update mashasha agezweho muri YouTube cyangwa muri Facebook, ndabaha ibintu ama update. Roma ifo kubabwira impamvu bo gukurikirana, sivyo? Gira umuntu wari wese ico uzomuhereza, ico YouTube, ico tuma kwanza agusubscribinga, ico gutuma agufollowinga, sivyo? Rero nk'umu content creator bwira abantu ati isezerano mbahaye niri, kuko followers ni isezerano, sivyo? So rero ama tips nkaya ntandi muzoyakora atari kuri Nasa Star TV. Ico tubasana ko mukora subscribe, partage, commentaire ndetse na like. Merci beaucoup.